Shalom shalom bakunzi ba Rehoboth Trust TV ndabaramukije mwese muherere murazi ko mwama murinzwe n'ikiganza c'Imana ibihe byose ngo Imana yamibarinze kuko murazi yuko Imana iri kumwe natwe tunanigo turabashoye imisi yose kuno munsi urizi nagiye gutembera umuririmbyi adasanzwe legend muri gospel music ngaha mu Burundi nawe sundi baza kwivuga kizina kiwe komsa abasha gutubwira ivyerekeye mizi gospel yiwe nakuvyerekeye indirimbo yiwe yasohoye vuba murayizi mwese ni ndagukunda ngo atarivugiza amasha mumenyo ariwe namaze kududurira ko tubashe kuvyumva ko msa atubwire icyerekeye gospel zingena akora ni kumwe bigenda muri music gospel so reka ndamwegere asha kutubwira vyinshi kuvyerekeye indirimbo ziwe akora. Shalom shalom. Shalom shalom. Mwana mseneza. Sawa gose. Akazi genda neza none turashima Imana imeze neza cyane. Yeah. Okay, aho kwatakuzi rero dushaka wivuge yajya batakuzi ashoye kumenya uriwe. Shalom shalom. Nitwa Masezerano Jean Claude nkaba ndum papa. Fise umudamu umwe mwiza cyane yitwa Imbazo Florence. Mwiza. Niteguye kwakira umwana umwe yitwa Masezerano hanyuma nkaba ndum artiste ndumuririmbyi nkaba ndi n'umupastor muri Shalom International Family. Mwumvise n'umupastor muragasonyoka n'umupastor uko vraiment nsazo umenyere ko ari Masezerano asanzwe aririmba ariko umva ko ubundi pasteur Masezerano Jean Claude ni Claude Masezerano Jean Claude murazire ndi nkuru ni mazina wanje ye mazina yanje abataza amazina yanje jarimo Jean Claude ririmo urumva ko twikirana amazina vraiment uno munsi agende mazina Masezerano nk'umulegend nga mu Burundi nabakora mu legend siko ndachature ko mu legend nga mu Burundi muri gospel umba maro meshane kubera ngo uri murinzi wakera muri gospel nga mu Burundi uno munsi ejo tumina kugendera nshaka kutubwire kuvyerekeye umubano nga mu gospel abaririnzi wa gospel ushaka kutubwire kandi no kuvyerekeye indirimbo za usanzwe ukora mbese bimeze gute bigenda gute kizo cyanje ca mbere kandi kigire ko ndakikubaza yego Masezerano urubatse yego cyane ufise umutambukanya aririmba nkawe we atazira sinze ashaka kuririmba ukumva yuko n'utari muri modo kuririmba ucuririmba yego cyane nawe ukawugenza uko nyene Masezerano byagenze gute uyumva gute ko na ufise umutambukanye nka fofo ubyumva gute muri we cyambere numva noshimira Imana kuko numunezero cyane kuri jeyo kandi niteka ridasanzwe hama kuko buri muntu wese arafise yerekwa canke arafise vision arafise aho yifuza gushika rero yerekwa nturitangurana no munsi ugize mariage ni igihe utangura kuva utarakora mariage bufise ahantu wifuza gushika ku buryo bw'uko naho uvuga ati ngomba gukora mariage mu kugira guhitamo canke uburyo Imana kurongora uwo muzubakana aza ashigikira ahantu wifuza gushika rero bivanye n'indoto mfise yaho nifuza gushika ndashimira Imana kubwa Imbazo Florence madamu wanje kuko namugisha kuri jewe kandi iyo ndiko ndajani heza arashigikira kuno munsi turashobora kuvyuka nkambwira no munsi mfise indirimbo yihuta kandi bishaka kudutwara umwanya munini ku buryo dushobora kumara umwanya muri studio ntagira ikibazo avuga ati ngo ivyo bintu vyawe ntavyo nahora ntavyo nemera mugabo uko biba bimeze kose uwo mwanya nyene turashobora kuja muri studio niba tuva saa 2 saa 3 z'ijoro kuko abitahura nta ngorane hanyuma ikindi naco bivanye n'umuhamagaro wacu turaririmbyi pastor haraho dushobora kuronka ubutumire butandukanye budusaba ko dushobora no kuja kure hatari hafi y'umuryango tukaduga ruguru canke bishobora no kuja no hanze y'igihugu rero kuko abitahura umwanya ushobora kwimubwiriramwo arabitahura kandi aravyumva hanyuma ikindi naco nuko kenshi iyo uri mu muhamagaro haraho usanga hariho uburyo udepansa ushira muri ministère rero iyo ufise mu Kenyezi abitahura biroroshe ko mu biganira ko hanyuma ugashobora gusupportinga ministère no mu buryo bw'umuryango yego cyane urakoze kunsubiza neza Masezerano atakani kurize nyine sware Masezerano nga mu Burundi vraiment umaze imyaka myinshi uririmba nko kuba atazi iyo myaka umaze kirimo kingana gute uririmba hano mu Burundi gospel Jenovuga kuko nakuze mbona tuja muri eglise natangiye kuririmba muri Sunday school
hanyuma mu nyuma ndabona ko ndibuka ko natangiye kwiga gitari ndi umwana muto ni deuxième primaire ico gihe nabi Gitega hano bita kwibuka narimba muri église hanyuma kuko nabikoze nkiri umwana muto kenshi ndibuka ko papa yari umupastori agiye kwigisha ahantu yaje hose twagenda tujanye ava ko yigisha akampa umwanya nkaririmba rero ndabikuriramo ndabikunda cyane nararirimbye mu maeglise aho nabandi hose nararongoye imigwi y'abarimvyi n'imigwi y'abarimvyi b'abana gutyo mugano vuga ko moi personnellement nije muri carrière nka Masezerano muri 2013 kuko none so indirimbo yanje ya mbere yitwa ibikorwa yego niho hano navuga nti narinjiye muri carrière nka Masezerano ibikorwa indirimbo yitwa ibikorwa yego sawa kuno gusha kuno mwanya kuva muri vuga watanga usondimba muri 2013 no musi turi muri 2020 maze imyaka 7 ukora indirimbo yego cyane ufise indirimbo zingana gute kuno mwanya kuri uwo mwanya indirimbo maze gusora n'indirimbo indwi yego wazize amazina yazo zose azibuka yego cyane uzitubwiye ariho ibikorwa indirimbo ya kabiri yitwa Sinzotinya nakoranye na Dudu ni indirimbo hanyuma indirimbo igira gatatu n'indirimbo yitwa ni muzima hanyuma indirimbo yitwa igira kane indirimbo yitwa isengesho hanyuma indirimbo igira gatanu ni indirimbo ivuga mana ndakubashe hanyuma hariho n'indi ndirimbo nakoze yitwa uri imana hariho n'indi yitwa ndagukunda ari nayo muri gusora cyane yego cyane nsubira nyuma gato ya ndimo tubwiye we na Dudu indirimbo ndumva yuko sinarayumva ariko ndumva yuko ari amavuta vraiment abantu babiri mwege babiri muhe ndumva yuko igicumwa aragihinduye vraiment nimba ari mu babaro mugira mushaka muneza uko muri muhuye muri babiri ko majambo bidudarimo turayaza yirimo turayaza mugiye hamwe ngomba ko ibindi bintu mukora mu bisanzwe iyo ndirimbo iri mu ndirimbo navuga ntizanshize habona kuko iyo ndirimbo y'ubwa mbere ibikorwa yasa naho menga yarasohotse mugabo menga ntabwo abantu benshi bayimenye mugabo abantu benshi bagiye kumenya Masezerano igihe tukoranye indirimbo na Dudu ndashima Imana kubw'iyo ndirimbo kuko bwanje yarandugije hanyuma yaragize impact cyane yaragize igikorwa kidasanzwe ku buzima bw'abantu abwo gusa ndatangiye kubutarayumva kuko mbega ko sinebwa kireka kiza muri iyo myaka yasotse muri 2014 ko ndibuka iyo ndimbi igenda yandika ni igihe abantu bariko baravuga ngaha mu Burundi ko ubuzima buzimvye hanyuma ico gihe nkarura nubwo abantu bavuga ko ubuzima buzimvye ugasanga umuntu wese muremwe barakubwira ko ubuzima buzimvye hariho mbere n'abantu wasanga bigisha mu maeglise akavuga ati muri iki gihe murabe neza ko ubuzima burazimvye Kristo umuhoya mwe barabakabwira ngo ubuzima burazimvye mugabo jambo rindemesha no kujambo ryo baravuga ngo muhumure jewe naranesheje muzoca mu mazi ntazobarengera muzoca mu nzuzi ntizizobarengera muzoca mu muriro ntimuzosha mu yandi majambo hari ibishobora kuza hari biteye ubwoba dushobora kubamo mugabo nk'abizera Imana turafise assurance ko dushobora gucamo tukarengana nico gituma rero naho abandi bose bashobora guprograma bavuga ati ubuzima burazimvye ibintu biranse ibintu nta kigenda twizigira ko no muri vyo turashobora kubaho tukarengana ijambo ryo baravuga ngo antegurira meza mu maso y'abasi banje umwese wa mbere dufise ni Satani kandi Satani nta ciza yifuriza umuntu igihe cyose ategura ibibi nubwo ategura ibibi tuba twiteze ko hariho ibyiza byo kuturokora Imana yategekanije ku buzima bwacu kuko iyo Satani yugaye inzira imwe uhindukiye inyuma uza usanga hari izindi gihumbi zugureze kugira ngo ujabe kurengane okay Masezerano tushaka utubwire rero kuvyerekeye music mu Burundi gospel we yibona gute kubgaho ubona gute music gospel igeze he imaze gushaka intambwe iyahe kimwe kinavuga ngo imaze gushika ku ntambwe yahe mugabo kugeza no munsi ndashima Imana aho bigeze kubera uri kurabona ko hari urunganwe rushasha ruriko ruraza kandi rufise umutima wo gushaka Imana no kugaragaza Imana mu buryo budasanzwe nkacangira ko ndabatera intege birasaba nta muntu wigera avuga ko yashitse kuko ahantu hose utarahashika uhamenyeshwa naho ugeze kuko aho ugeze niho hacyakoreka ko ari hahandi utarashika rero cyo numva notera intege nabaremvye ariko barakora muri iki gihe na cane
begere cyane kuri source ne kumana kuko niho ushobora gutanga ibintu by'ikimazi kuko kenshi turashobora kwikonfirma ukavuga ati ngomba kubikora nka naka mugabo uko Imana yaturemye mu butandukane byarayinezereye kandi uko yaturemye mu butandukane niko yasize ikintu muri umwe wose kidansa n'icundi ukuvuga twaremwe mu butandukane kandi niko Imana yadefuje bitandukanye muri twebwe yego. Okay, Masezerano uravye aho ugeze siko niki uvuga yuko hariyo changement wabonye muri wewe sikapara muri rusango barinzi bose muri wewe nice niye intambwe nako washitse kuvuga ati aha narageze ndumva yuko nako ndakora vraiment kimwe nibaza ko naho usanga bitoroshe mugabo ndashobora kuvuga muri ubu buryo je concert ya mbere nakoze concert twari abantu batanu 5 personnes nibo bariko barakora concert twari dufise guitar imwe sèche na ntuze na n'ingoma ya rushado muri sare hari abantu 25 personnes ayo mecugiye publicité twayikora yari amatangazo bavuga mu ishengero gusa byaba bikwiye ku gatandatu ari concert ya Masezerano muzozi hama haza abantu 25 hama byagiye birakura no musiriraho tugeze umuntu arashobora gutumira akoresheje amateleviziyo agakoresha amaradiyo agakoresha amarezo sosiyo atandukanye kandi bawiteze ko haza abantu barenze bamwe 25 hanyuma bivanye naho umuntu aba yarahereye performance yo kuri acoustique na ingoma ya rushato irakura uno munsi tuba tuzi ko kameme ubufise instruments zose zikwiye hanyuma ukaba ufise abaririmbyi bakwiye ukaba uzi ko igikorwa giteguye neza kandi ku rwego rugezweho rwego rwiza rero urabye aho twareye naho tugeze antuka turashima Imana ko hari aho tugeze naho tutahaga ni twama dufise inyota yo kubona ibirenge ibyo turimo uyu munsi kandi twiteze ko biri imbere ari byiza cyane ko ndirimo ndagukunda nicyo ivuga ko kuva wisoho ndimo ndagukunda uri mu bihe bimeze gute cyane nje novuga ubutumwa buri mu ndirimbo ndagukunda ni ubutumwa nashatse guha abantu bose novuga hari abari mu ishengero hari abari hanze y'ishengero ndavuga mu buryo busobanutse neza ni indirimbo yabitwa ko bakijijwe n'abatarakizwa bose ni indirimbo iberekeye kuko ahantu hose umuntu arakeneye urukundo rero Bibiliya niyo ica kwa karongo cyane ravuga ati ibindi byose umuntu ashobora kuba yo kwiza canke yo kora mu buzima akabikora mugabo habuzemo urukundo byose nubusa hanyuma rero karongo gari hepfo gato karenga akavuga ngo ibindi byose bizokugwaho bizoshira ariko urukundo ntirushira Bibiliya isobanura cyane urukundo ni Yesu ubwiwe nakuvuga amandi majambo urukundo gukuri umuntu arugirana umuntu afise Yesu mu buzima bwiwe utagira Yesu ntashobora kugira urukundo gukuri Imana ariyo rukundo hanyuma ahandi hantu hakomeye cyane amakouple ngenda ndavuga ibintu bitandukanye nko kuri couple ya mbere ndavuga naho novuza inanga naho novuza umuduri naho novuza ikembe ariko ntagira urukundo no bandi busa naho no kora ibitangaza byinshi naho no tanga ibyanje fise kuboro kenshi ari gihe abantu baca biyumvira kuri iri jambo kuvuga ngo ni gute no tanga ibyanje kufise boro ntafise urukundo hari abantu bashobora kubikora muri style kubaka amazina akumva ati mugatumba abantu batwaye n'amazi kugira ngo nkore publicité kanze gutangayo uburyo murazi ko igihe Yesu niwe yigeze kwicara imbere y'isanduku abona abantu bariko baratanga hanyuma haza umutama akazatanga isenge zibiri Yesu acavuga ati umukenyezi atanze menshi kubarusha mugabo si kuvuga ko ari we yaravize menshi kubarusha mugabo nuko yatanze amafaranga mugarimwo n'umutima w'urukundo rero hari igihe umuntu ashobora gutanga bike muri byinshi bisagutse atunze mugabo akabamo n'uwundi atanga kubera umutima wo gutanga wo gukonesa ico kintu rero nico gituma ndashobora gutanga ivyanje mugabo hatari mu rukundo hanyuma ikindi naje kupreka
kandi nawe mvuga ndashobora kuvuga indimi zitandukanye ndashobora kuvuga n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo n'ubusana kuvuga mu yandi majambo umuntu ashobora kuvuga mu ndimi mugabo atagira urukundo umuntu ashobora kwigisha atagira urukundo umuntu arashobora gukora ibintu byose bitandukanye bishobora kugaragaza ko umenga ni byiza mugabo atagira urukundo nta yoshika amajambo make atagira urukundo ko urukundo nigo niyo ntango ya byose ego cyane Masezerano nashaka utubwire kuvyerekeye projet udufitiye est-ce que projet udufitiye misiri imbere turindanye gishika nk'abafans ba gospel nk'abakunzi bawe bakunyimbo zawe turitege ikintu gishasha kivuye kuri Masezerano kimwe rero novuga kubijanye na projet ziri imbere abari mu bwami bw'Imana ntitubura projet ntitubura ico dutegura ko projet ya mbere no kwamamaza ubwami bw'Imana kuko ivyo dukora byose bihagaze kuri Yesu nico gituma rero navuga integuro ni nyinshi dufise hari album iri mu nzira gusohoka hari amakonser menshi ari inyuma yiteguye gukorwa uretse ko je n'umuririmbyi hari indirimbo ziwanje hari indirimbo za madame hari zo duzokorera hamwe nuvuga dufise ibikorwa byinshi cyane biri imbere kandi twiteguye gukora rero igihe bishobora kuza vuba cyane gukora zigo cyose gikeneye support kirakeneye uburyo kugira ngo bigende neza Yena madame zo murondera vuba asante sana ego cyane Masezerano no monster gushimira cyane gose tugushimire ko watwaye umwanya wawe turagushimiye cyane gose nanjye ndabashimiye ku kiganiro mwashoboye kuduha turashima Imana ko mwatwiyumviriye ko kandi turashimiye n'abashoboye kudukurikirana Imana ibahezagire ibamugisha ibakuzibagirire neza ibagure hanyuma kumbure ibiri imbere ni byiza cyane turakunda cyane turabubashe cyane umva amahoro menshi cyane inshuti yanje Masezerano reka rero wagiriye akantu basige mu wundi wa mwanya avuga yuko n'umwanya wo gusozwa ari bumvira Masezerano niwe vyukuri ujya mu ntiyatubeshe ni Masezerano twagiye gutembera no muzi basanze ari we atawundi Masezerano tuzi nga niwe wenyene aducishizeho gatoya twumve voice yiwe nyene bigena neza aho navuga indimi zitandukanye nkavuga ndetse n'iz'abamarayika nkagira ukwizera gukomeye nkagira urukundo no wandi ubusa ndagukunda yo ndagukunda cyane ari utsi ni Masezerano ego cyane Masezerano mu Burundi ndagukunda tip abizi ko tip ya yatubwiye uyu ni tip fitna Masezerano ficho tip ndutango so Masezerano vraiment cyane uvuga coco baduhezagira cyane gose amen man shimwe murakoze cyane baduhezagira cyane gose vraiment kandi ukomeze ariko bagese yoga Jesi nikabusha vraiment atubwire kwanza tugirire freestyle murape azi kurapa nagize ko umunsi wa rapa Ese kumva ko rapa one day kandi navyo bagiye Masezerano wa munsi wanda turapi urayuka waroko turapi rero no tugira ka freestyle twumve baby yes biragoye ko ushobora kubivuga kubikora mugabo muri aya majambo yene ukuyene mbazi ko ndavuga ndashobora kubivuga muri aya majambo yene wizera Imana kwa rumwizigirwa ishobora kugutabarika kugirira neza igagukuraho abantu badashobora kukugura ikakugirira neza ikagushira hejuru segonde wa 30 segonde basi vamos akashowe wa munsi vamos arabishoboye ari ibintu bizanana n'ikirere umuntu aba arimwo canke n'ikirere abandi bose baba barimwo Yesu n'umwami Yesu n'umugira neza Yesu n'umwami Yesu n'umugira neza abakunzi ba Rehoboth asante sana turabashe cyane cyane murazi yuko tubakunda cyane gose so umva amahoro menshi cyane icyo babwira kuvyerekeye nk'umupastori ko babwira kuvyerekeye coronavirus nari nagihereye ko nari nakivuze
Yesu yasenze isengesho avuga ati data sitagusabye kubakura muri irya si ndabizi ko irimo ibyago ariko ndagusabye uyibarindiremo. Rero coronavirus isigitangaza kuba yaje, sida uko yaje iteye ubwoba mugabo nta gitangaza cari kirimo, ahubwo ni gute umuntu ashobora kwimenya ko ibyo, kuko hazoza n'ibindi biteye ubwoba, ariko hahumura umuntu ashikamye mu Mana. Hanyuma ikintu gikomeye novuga nuko naho twizera turafisha uburongozi bw'igihugu canke ibindi bintu bitandukanye doze uburongozi bw'igihugu hari ibyo busaba bavuga ati mu bikora uku nuku. Rero kugira ngo tugaragaze inyifato nziza nuko turavyubahiriza mugabo twizeye ko Imana ari umwizigirwa kandi ari umutabazi. Rero yivuze ngo uzoca mu mazi ntazokurengera nuko hazozaho ibintu bitebwa, donc ni kuvuga ngo hari ibintu bizoza biteye ubwoba, hari ibintu bizoza bica intege. Muri ivyo harimwo coronavirus, hashobora no kuza ibindi. Ni nka kurya mu myaka iheze twarigeze kumva mu Kirundo hari inzara, izindi ntara zimerewe neza, hanyuma harabayeho ibintu vyinshi. Urabona none harabayeho intambara mu gihugu, sosande harabaye intambara mu gihugu, bamwe barapfa abandi barasigara. Rero Imana irashobora kukuzigama, suko intambara iba yabaye hacanga atazindi ngorane ziba zabayeho, mugabo ibyo byose bikabaho Imana ikakugirira neza. Hanyuma ikindi naco novuga nuko peut-être ko coronavirus ari ikintu twahuriye ko abantu bose, mugabo urundi ushobora gusanga afise crise y'ubukene, akasanga yariye mu gatondo gusa mugabo ntazi ko mwijoro aza gufungura. Hari uwundi afise crise yuko afise ipantaro imwe atazi ko ashobora guhindura ipantaro zibiri. Donc iyo niyo crise twashoboye guhuriramo twese, mugabo uwundi n'ivya coronavirus adashobora no kuvyiyumvira ko kubera afise ibindi bibazo bimurenga. None umuntu amaze imyaka 2 mu bitaro, ari ukuguru kumanitse hejuru, aragegisha kavane no pfuma n'ipfira, ivyo bya coronavirus ntaco biba bimutwaye. Rero nuko ibi ari ibintu twashoboye guhurira ko twese, mugabo shaka kuvuga ngo buri muntu wese arafise ahantu haca, mugabo ahantu hose uca Imana irafise ahica kugira ngo igutabare, kugira ngo ikugirire neza. Rero nshaka kuremesha abantu, ntiwizera abana b'abantu, ntiwizera ikindi kintu na kimwe, ariko wizera Imana, kuko Imana ishobora kugutabara hata muntu numwe ashobora kugutabara, ishobora kugucira inzira hata muntu numwe ashobora kugucira inzira, kuko umuntu wese urwego ariko arafise ibimuhanze. Umumwe wese nujya wese wibaza ngo abayoneza ku rwego rw'iwe arafise ibimuhanze. Rero rimwe na rimwe umuntu wese abona kumenga ivyiwe nivyo biremereye kurusha ivy'abandi, mugabo bakubwira ikintu kimwe, Yesu yaje kugira ngo turonke ubugingo, kandi ubugingo turonke ubugingo busagutse. Yavuze Yesu ubugingo n'ubuzima, ubuzima turonke busagutse. Hanyuma ubuzima si ivyo utunze, ubuzima ni kugira Imana mu buzima bwawe. Ufise Imana afise ubuzima. Ndabakunda cyane kandi ndabubashe cyane. Niba utaramwizera Yesu, mwizere, kuko niwe wenyene nzira, ukuri n'ubugingo. Amen. Amen. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, zindi nzira zose nizishika niza fake, niza fake. Umva amahoro menshi cyane. Amen, amen. So turashimye cyane gose mwamwa ko dukurikirana kuno mwanya kuno sawa murere hose, naziko ibintu biko bigenda neza cyane gose. So nimwibagire kandi comment, subscribe ngaho, kandi twakenema jambo mwamwe atuma Masezerano ashobora kumenya ico mushaka kuri we. C'est vrai? Ico mushaka kuri we. So mugendere mwandike rero majambo kuri comments, komisa niyo ashobora kuyasoma abashe kumenya abakunzi wa gospel mu Burundi bifuza iki hari ikintu bifuza ko no bakorera. So kandi nimwitinye vraiment bikore, kuko Masezerano ariho kugira bashoboye kubashikiriza ubutumwa bwiza Imana yashoboye kumushira mu nawe, ko Imana ngwati ngo ngutongo turi ngoro z'Imana sebo. Yego Imana iba muri twebwe, sari muri twebwe turakanwa, Imana yashobora gukoresha mu kuvuga. Niyo mwavyandika azoshaka kwakorera ivyo mutari miteza yuko yobabwira. So thanks sana, turi kumwe ubutaha. Imana irabakunda kandi bafitiye imigambi myiza mu buzima bwacu. Ciao.